hari izina rikomeye cyane, izina ritavuga ko rumwe na bose, izina ritinyitse cyane igihugu cy'u Burundi kigeze kugira. Nshimirimana Adolphe. Nshimirimana Adolphe yari inde? Yari umuntu ki? Yavukiye he? Yakuriye hehe? Yize hehe? Yinjiye mu gisirikare gute? Mbega urupfu rwiwe byagenze gute? Ni bande bamwishe? Kubera iki bamwishe? Nshimirimana Adolphe ni izina buri murundi wese ashobora kuba yamenya, izina ritinyitse cyane. Nshimirimana Adolphe yamenyekanye cyane mu gihe cy'imyiyerekano yo kubera mu gihugu cy'u Burundi hari mu mwaka wa 2015, maze izina Nshimirimana Adolphe riraduga cyane. Abantu bose mufasha kumenya ubu Nshimirimana Adolphe ninde. Uno munsi katurabire hamwe ubuzima bwa Nshimirimana Adolphe, icyamuranze kugeza avuye ku isi. Live story nk'ibisanzwe, akaba ari ryambere kora subscribe, dukomeze inkuru, ubuzima n'amateka. Adolphe Nshimirimana yavukiye mu Burundi mu ntango z'imyaka 1960. Akiri muto yinjiye igisirikare cy'u Burundi. Icyo gihe igisirikare cyari kigizwe hanini n'abasirikare bakuru bari barize mu mashuri ya gisirikare ya kera. Amakuru ari ku mugaragaro yerekana ko Nshimirimana Adolphe yakurikiye inyigisho za gisirikare, aho yarose ubumenyi mu bijyanye no gutwara ingabo n'iperereza. Ntiyarazwi cyane Adolphe Nshimirimana, nta muntu yaramuzi mu buzima rusange, ariko mu gisirikare yaratanguye kuduga buhoro buhoro. Izina ryiwe ritangura kumvikana ahatandukanye mu gihugu. Mu myaka 1993, inyuma y'icyo rya Melchior Ndadaye, Uburundi bwinjiye mu ntambara y'abanyagihugu. Intambara yamaze imyaka 10. Muri icyo gihe Nshimirimana Adolphe yari mu basirikare ba leta bagwanye imigwi y'abagwanyi. Yamenyekanye nk'umusirikare yakomeye cyane kandi atajya umunwa. Intambara ubwo yarangira mu 2005, igihugu cyatangiye urugendo rushasha rwa politiki. Ubuzima bwa Nshimirimana Adolphe butangura kuja ku mugaragaro. Izina Nshimirimana Adolphe ritangura kumvikana mu bice bitandukanye by'igihugu. Inyuma y'uko Pierre Nkurunziza aja ku butegetsi, Nshimirimana Adolphe yabaye umwe mu bantu begereye cyane ubutegetsi. Yagihugu umuyobozi akomeye cyane w'iperereza ry'igihugu, Service National de Renseignement, SNR mu mfunyapfunyo. Ico kibanza cyamugize umwe mu bantu bakomeye cyane mu bijanye n'umutekano w'igihugu. Ubwo izina ryiwe ryagiye riravugwa mu bijanye no gukoresha ingufu z'umurengera, agahohotero, eka n'ibindi bisa n'ivyo. Ivyo navyo bikaba byagiye bivugwa n'imiryango mpuzamahanga. Turavuga abagiye agateka zina muntu. Izina Nshimirimana Adolphe yongeye kuvugwa cyane mu mwaka wa 2015, igihe Perezida Nkurunziza yamamariza ikiringo ciwe ca gatatu. Hadutse imyigaragambyo, turavuga imyirekano, turavuga imigumuko ikomeye cyane mu gisagara, na cyane cyane mu gisagara ca Bujumbura. Muri icyo gihe Nshimirimana Adolphe yari umwe mu bantu bakomeye cyane, mu bantu bavugwa cyane cyane bijanye no gucungera umutekano w'igihugu. Iyo cyane mu bikomeye cyane bya politiki, abana bakuze, abasaza, aho bumva izina Nshimirimana Adolphe bagahinda umushitsi. Izina ryo ritanguye kugira habona nubwo yari umuntu akomeye cyane, umuntu abantu benshi batinya. Ntivyabuze niyo ko asezera akava ku inosi y'abazima. Hari kuwa kabiri Myandagaro mu mwaka wa 2015, imodoka yarimo Adolphe Nshimirimana yatezwe igitero c'irokete. Ubwo amahirwe make uwo munsi ntiyarokotse. Ivyiwe vyarangiriye ngaho. Hari hazigeho kwibaza ati mbega ninde ahekuye Burundi, mbega ninde yishe General Adolphe Nshimirimana. Gushika uno munsi nta cegeranyo cyemewe n'amategeko kiratomora ku mugaragaro wateguye cyangwa wakoze icyo gitero. Nta mugwi n'umwe wigeze wemanga ku mugaragaro ko ari wateguye icyo gitero. Urupfu rwiwe rwabaye ikintu kimwe mu bintu bikomeye cyane byabaye mu Burundi muri uwo mwaka w'imvururu 2015. Ubuzima bwa Nshimirimana Adolphe naho bwarangiriye. Bamwe mu bategetsi b'u Burundi na cyane cyane mu basirikare baribuka Nshimirimana Adolphe nk'umusirikare akomeye cyane, nk'umuntu yari afite ijambo rikomeye cyane mu mutekano w'igihugu, kandi nk'umwe mu bantu bagize uruhara runini mu bihe bikomeye cyane bya politiki y'u Burundi. Ariko kandi Nshimirimana Adolphe amateka yiwe aguma avuga ko cyane bitewe n'uruhara rwiwe mu bihe by'intambara n'imvururu. Twibuka yuko twese ngaha ku isi turi ingenzi. Ntawe urazi ko Nshimirimana Adolphe ari umuntu azokwibagirwa mu kanya gato. Urupfu rwe rukaba kamizwe n'ingoma. Izina ufise icubahiro ufise ntigituma ugaya abandi. Live story nk'ibisanzwe, inkuru n'ubuzima